twebwe ababa muri hegitari 160 twasavye umukuru w'igihugu ko yodufasha iryo tegeko ryaraye risohowe rigasubirwamwo rikubahiriza iri bwirizwa rigenga amatongo. Mw'ibwirizwa rigenga amatongo ingo y'amajana 426 bavuga ko abashikiranganji bategura itegeko rishinga ibiciro atawushobora kuja munsi mu gihe bariko batanga umuzibukiro ku bantu bimuwe ku neza ya bose. Rero iryo tegeko basohoye ryashinze ibiciro ntabanduka, bisigura ko ivyo biri mw'ibwirizwa rigenga amatongo bitubahirijwe, kandi ingingo y'amajana 424 yo iri mw'ibwirizwa nyene rigenga amatongo itoshobora kuba igikoreshwa mu gihe ivuga ko umuzibukiro umuntu yimuwe ku neza ya bose aronka utegerezwa kuba ungana n'agahombo yagize, kandi bakavuga neza ko uwo muzibukiro bene kwimurwa bawumvikanako n'uwabimuye. Rero bamaze gushinga ibiciro ntabanduka haca habura aho duhera kugira ngo ico kiyago kibe. Nico gituma twagira tuti iyo tegeko basohoye bategerezwa kurisubiramwo bakagira itegeko rijanye n'ibwirizwa rigenga amatongo. Icya kabiri twamusavye nuko yodufasha tukaronka ikiganiro n'abaserukira leta canke abari muri leta kugira ngo tuyage kuri ibi bibazo vyacu. Ni naho twibaza ko tworonka intumbero nziza, ni navyo kandi ibwirizwa rigenga amatongo risaba. Icya gatatu twamusavye kubahiriza novuga ivyo leta yemeye, kuko muri 2011 leta yaremeye ko niyo baturungika izoduha amaparcelle. Ikindi twaramusavye ko leta yotubwira vy'ukuri imigambi ifitiye iki kibanza turimwo kugira ngo twumve ko twimuwe ku neza ya bose, kuko ibwirizwa rigenga amatongo riravuga yuko dutegerezwa kumenya neza ko twimuwe ku neza ya bose, hanyuma tukavyemeza, hanyuma tukagenda.